duhimbaza umunsi wa kane mweranda, duhimbaza ukarisitiya ya mbere Yezu yahereje buca yitanga ku musaraba, tukanahimbaza ingene Yohana atanga insiguro y'ukarisitiya mu kutuyagira aho Yezu yoza ibirenga abatumwa biwe. Uyu munsi ico kimenyetso kikaba arico kidufasha gutegera ukarisitiya. Iyi ukarisitiya duhereza kuva uno munsi gushika mw'ijoro rya Pasika, niyo tuzogenda turisunga duhereza umwaka wose gushika ku yindi Pasika. Tugiye kw'itsitso, tugiye kuri ukarisitiya ya mbere, kuko nijya ukarisitiya nta yindi abasaseredoti bahereza, nijya Yezu yahereje ubwa nyuma n'abatumwa biwe imbere yuko bamufata. Ijya ukarisitiya niyibandanya n'uyu munsi. Abapatiri nta nkuka bahereje, ni nkuka ya Yezu Kristo. Turabahereza nkuka, ariko inkuka imwe ya Yezu Kristo. Amen. Duhimbaza ifunguro ya nyuma ya Yezu n'abatumwa yazutse. Yezu yazutse, yadusigiye iyi nkuka, agaheza akaduhamagarira abantu bose gushika igihe azogarukira kwama baza gufungura kuri iyi nkuka. Akire murye mwese, akire munywe mwese. Inyuma y'imyaka 2025 niyo nkuka nyene nizo kwigera isaza. Muri mwebwe muriko muradufasha muri uno musi mukuru, muragwiriyemo ingendanyi. Iyi ni ya nkuka mwahereza mukiri inkumi ntoyi hariya mu Ruyigi. Ntiyahindutse, niyo Yezu yahereje hariya iwabo imbere y'ukwapfa. Dushimira Imana abavuka. Aho hose rero iyi nkuka iherezwa, hahimbazwa Pasika ya Yezu yatsinze urupfu. Bavukanye, ivyo nta rundi rupfunguruzo rwo kubitegera atari ingabirano y'ukwemera. Ivyo murabigire munyibuka, ntimuzokwigere mubigira muvyinata, musubiramwo gusa. Oya, inkuka ya misa si bikino, si patiri ahaguruka yicara avuga amajambo. Oya, inkuka ya misa ni Yezu Kristu yatsinze urupfu, asubira kukwihereza wewe na jewe uyu munsi, kugira ngo tugume muri we nawe agume muri twebwe, maze adushikane mu Mana. None ga muvukanyi, urashaka kuguma muri Yezu, nta handi bica atari muri ukarisitiya.
umunsi mukuru mwiza ngendanyitse umukama, umunsi mukuru mwiza abakristo mwabatijwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi nkuko nabivuze mu ntango, iyo Eucharistia irasigurwa n'ikimenyetso Yohana duha, atari indi Eucharistia azanye, ariko aje kudufasha kugira ngo ntitwigere twihenda yuko aha kwa altari ari bikino. Hari benshi babifata nk'ibikino. Paturazo tugirira imisa, mbega imisa twoyishira hehe? Ningene twabivuga kera, ndahitana imisa ku Saint Michel. Hano twagerereye boho akamisa gasigaye ari akantu gatoyi cyane, bisigaye bigoye gutegera ko ari Yezu yatsinze urupfu atwitangira agashaka ko dusangira urwo rubanza rweranda. Rero Yohani aradufasha gutegera iyi nkuka muri aya majambo twashikirijwe na Paulo aciye ku Banyakorenti, akire mujye mwese, akire munywe mwese. Bisigura iki? Bisigura kozanya ibirenge. Koza ibirenge gabavukanye no gukunda uwundi ukwari. Florida ugakunda Birigita, Brigitte ukwari, utarinze kumuhongora canke kumusiga uko wewe ubishaka. Koza ibirenge uwundi no kumukunda ukwari. Tugire Kristo. Bavukanye, mwinjire muri iki kinyegezwa, mwumve ko guhimbaza Eucharistia n'urubanza ruduhindura cyane. Koza ibirenge uwundi ni kumuha ubuzima, ni kumuha ubuzima. Koza ibirenge uwundi nukwiyibagira kugira ngo muri wewe Yezu yagutumiye ashobore gushikira ushonje, ashobore gushikira unyotewe, ashobore gushikira umworo, ashobore gushikira utagira harara, ashobore gushikira uwahemukiwe, uwadandajwe na Yuda, ashobore kumushikira muri wewe. Mu gihe uje muri Eucharistia witeguriye kwiga koza ibirenge, ndabagiriye ibyo kugira ngo namwe mugire gutyo. Koza ibirenge, hano ndahabona abasaveri n'inshuti zingendanye kuko n'urukundo. Koza ibirenge uwundi nugukunda ataco urorereye, ukabikora ataco ikurarondera, urondera gusa n'Imana, kubera Imana ari rukundo. Ivyo rero bisaba kwinjira mu nkuka y'imisa, ntibisaba kuyibamwo kubw'inyuma, ntibisaba kuza guhitana imisa, bisaba gushika kuva mu ntango ugapfukama Yezu akakoza akakugaburira. Koza ibirenge mu kubahuka, kugirira ikigongo uwundi. Ko tuje mu itsitso ya Eucharistia, tereza amaso iruhande, usubiza amaso iyo wazananye, maze muri no Eucharistia uze kubahuka kurekura, kuko Yezu yakogeje
icahora kigutuma uboha uvuga uti sindekura. Bakunzi b'Imana, Ukarisitiya nivyo n'umugigwa urimo mw'ibimenyetso. Murabona ko inkumi zanje zifise ububani, mwabonye ibitabo, mwabonye abasore banje ko bazanye amatara. Ariko nimugume kuri ibi, nimugende kuco bimenyesha. Inkuka ya misa ni cane cane isango ry'urukundo. Rendez-vous d'amour. Rendez-vous d'amour. Muri Ukarisitiya, mu misa niho Yezu aduhera isango ry'urukundo, kugira ngo n'ayandi masango yose tugira ko ubuzima bugizwe n'amarandevu, acika amarandevu y'urukundo. Mu guhura na Yezu mu nkuka ya misa cane cane yo kuwa Mungu, tugasangira ijambo ry'Imana, tukamanyura umukate, tukawusangira ko dusangira umubiri umwe wa Kristu, tugahana amahoro. Sangwe sangwe sangwe, muvukanyi sangwe sangwe. Turavomera inema yo gucika ba rukundo, yo gucika abavukanyi by'ukuri. Wewe fera ugacika umuvukanyi by'ukuri, wana Mariya. Twese tugacika abavukanyi, kuko twinjira muri Yezu. Tugacika umubiri wa Kristo. Muri iryo sango Yezu aritanga wese. Naguha randevu ngo aheze apange ingene aza kugukwepa. Urabona twebwe iyo twahanye amarandevu, uraja ngaho ukiyumvira uti mbega nza kubanza kumupfinda gute, mbega ibyo ndamunyegeza n'ibyaye. Oya, wewe aratwiha wese, akire muje yabanje kuturekurira. Amen. Aritanga wese, agaheza akaba duhaye inyishu imbere ya wa mutima w'intashima dutwaye muri twebwe, wa mutima w'akagaye n'ububeshi dutwaye muri twebwe. Yezu akabisambuza iryo shikanwa ashikiriza Data akenguruka mu kibanza cacu. Yezu arambura umutamana wiwe mu nkuka yose ya misa. Agacika umusuku by'ukuri, atari bikino. Atari bikino. Iryo jambo ibikino nguma ndarigarukako, kuko hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko imisa twayigize akamenyero. N'ibikino ni bimwe twagira, ni bimwe twamye tugira. Oya bavukanyi, buri mu misa yose Yezu arakura umutamana kubwawe, kubw'amagosha, kubw'ibicumuro, kubw'imivumo tuba twikwegeye mu ndwi yose. Hari n'abazanga bakagaruka inyuma y'indwi zibiri, y'indwi zitatu, ntibace no mw'ipenetensiya, bakaza bamugana. Arakura umutamana akakuhagira, akagaruka iwawe kugira ngo musubire mu ngumwe. Arambura umutamana wiwe agacika umusuku by'ukuri. Ibyo abikora kugira ngo atwigishe twebwe abahereza nkuka mu busaserdoti bw'ubusuku, namwebwe abasaserdoti mu busaserdoti dusangiye mu ibatisimu. Yezu arabikora kugira ngo atwigishe gusukuriranira, kuberanira abasuku.
nico gituma abapatiri bigisha ibyingo bahora basaba ko abantu bacubatse baza mu misa kandi bishobotse bakicarana kugira ngo bavuye mu misa bashitse mu nzu batanganwe mu gusukuriranira, batangane mu guhana kramu, ntihagire ubanza kubamba arindire ko ari uwundi. Ibyo rero ni hagati yacu twese. Muri Ukaristiya Yezu aratwereka ingene twosangira haba muhira canke mu misa. Twomenya ko Ukaristiya ari ifunguro nyeranda y'ubumwe n'urukundo, ni ifunguro itwungira ubumwe, ni sakramento ry'ubumwe n'urukundo. Ni kuri uyo mukate n'uyo muvinyu ucika umubiri n'amaraso ya Kristu, niho ekleziya ababatijwe bose bahamagariwe gufungurira kugira ngo duheze ducire uburozi isi itugaburira mu ndya nyinshi tugenda turanuranura hirya no hino. Niho duhamagarirwa kuza turaza ababishoboye buri munsi. Nico tumusaserdoti ari igicumuro kudahereza inkuka buri munsi. Ntibikunda ko tworagama muri iri banga tutaguma tuja gufungura kwa Yezu ngo atwuhagire, na mwebwe nuko byogenze. Ariko iyo mutaje turahababera. Nico gituma kizira kikaziririzwa ko kuwa Mungu mukora ibindi mutabanje kuza ngo mufungure ifunguro izobamara inzara. Kuri iyo funguro niho twese ababatijwe duhamagariwe gufungura kugira ngo ducike umubiri wa Kristu. Aya macakubiri mubona hagati yacu adahera, atunyengetera, nuko abantu batakiza gufungura kuri iyi funguro. Niyo baza bayiraba nk'ibikino. Muri Ukaristiya bavukanyi banje, mwebwe dukoraniye mu nzu y'akanyamuneza, na mwebwe muri hirya no hino, niho duhura na Yezu umukunzi wacu. Amen. Niho duhura na Yezu umukunzi wacu. Ni Yezu muzima duhura. Mugende mubiyagira abantu bavukanye. Yezu ntiyaridiriye ko bamwaka ubuzima, arabutanga. Nta ubunya ku buzima, ni jewe nyene ndabutanga. Turabisoma mu Njiri nk'uko yanditswe na Yohana ikigabane c'10 akarongo k'18. None bavukanyi banje, bene mama, bene data, muze dusabe muri aya mabanga y'icungurwa ryacu twinjiyemo. Dusabe inema yo gukunda Ukaristiya. Ejo mwarasabiye abasaserdoti, murababohora, murabahezagira. Agasabisho mwoherereza abasaserdoti bo ku isi yose ni gukunda Ukaristiya. Niyo wowe ukayihereza kumwe n'abamarayika gusa, ata abantu baboneka bahari. Muze dusabiranire ubuzima bwacu bucike Kristu, twuzure Kristu, tube isakramento ry'urukiza nka Kristu. Urukundo rwa Kristu ni rwatwuzura rukagutuhutagiza. Ngo urukundo rwa Kristu ruramputagiza. L'amour de Dieu me presse, me dévore. Ni rwaguhutagiza, ese muri twebwe urwo rukundo rwoheza rugahutagiza benshi, rukaba mu mitima ya benshi. Uko Yezu yitanga atumurikira muri Ukaristiya akatubera umuco, ese natwe twocika umuco muri iyi si yuzuye umwijima. Uko Yezu
adutekanya muri Ukaristiya. Ndabahaye amahoro, sindabahaye amahoro nk'uko isi yabaha. Nitube natwe abatekanya abandi, uko tuvuye kwa Yezu dushike dutanga amahoro, naho twoba dushikira mu muriro udahera, dushike dutekanya abantu, ko tuvuye kwa mahoro, twuzuye mahoro. Mu nkuka ya misa Yezu aratugaburira, akaduhaza umukate w'ubuzima. Natwe bavukanye ntituze mu misa ngo twuzure urupfu, nimuze mu misa duhure na Yezu mu mukate w'ubuzima, mu nyobwa y'ubuzima, twuzure ubuzima, duheze natwe tube babigaburo. Abatwegereye bumve ko ubuzima buriko burabuzura, kuko twuzuye na Kristo. Muri Ukaristiya ducika umubiri wa Kristo. Erega muvukanyi, uru rugingo rw'uyo mubiri nugume uwufungura, uwufungure, uvyibuhe muri Yezu. Amen.